Reka imbere ya byose twangwe tubaramutse twizere ko muguwe neza ngaho iwanyu. Twongera kandi tubaha ikaze mu kiganiro ijwi ry'abiwacu. Nkuko musanzwe mubizi ikiganiro ijwi ry'abiwacu ni ikiganiro giha kaze buri muntu wese kuvuga ingabire aba asanzwe afise canke ibitangaza Imana iba yaramukoreye. Kikaba ari ikiganiro musanzwe mutegurirwa mukongera mugashikirizwa nanje Inosa. Uyu munsi hano muri studio zacu turi kumwe n'umutumire akomeye atoroshe amaze kubaka izina mu buryo bwo kuririmba indirimbo za gospel canke indirimbo z'Imana. Muri kano kanya rero niwe tugiye kwakira, tugiye kuganira byinshi, turabe aho yahereye, aho amaze gushika, eka ndetse naho yoba yifuza gushika, eka ndetse n'ibikorwa yifuza kuzokora mu myaka izoba iri imbere canke mu bihe biriko biraza. Tudatevye rero reka tumwakire tumuramutse maze nuko tuce tubona kubandanya n'ikiganiro cacu. Turakuramukije cyane gose kandi twongera tuguhikaze muri studio zacu. Namahoro turashima Imana. Ego mbe ku mazina mwe bamwitwa bande ku bantu batabazi muduhe umwidondoro kugira ngo bashobore kumenya neza na neza umuntu twaba turiko turaganira uwari. Ndibaza yuko kubahe badukurikirana aho bari hose. Ni Denislison. Ego. Ushatse urashobora no kumita amaguru. Ego. Ariko ni Denislison. Ego. Ubonye amazina baye maremare ucumita amaguru. Ego. Ego. Mbe Denis yoba ari umurundi, nimba ari umurundi avuka hehe mu gihugu cy'u Burundi? Je ndibaza yuko ndi umurundi atavanze. Ego. Ego hanyuma nkaba mvuka mu ntara ya Makamba, Nyanzarake. Okay. Ego. Hanyuma Denis mbega yoba yubatse canke aracari umusore? Je burya ndubatse, mfise umugore. Ego. N'abana babiri. Neza cyane. Ego. Hanyuma uyu munsi turi hano kugira ngo tuganire ku bijanye n'ibikorwa vyawe vy'indirimbo za gospel usanzwe ukora. Abantu benshi barazi yuko muri make uri umuririmbyi akomeye yubatse izina. None turifuza kumenya mbe Denis yoba yahereye hehe, ibikorwa vy'uburimvyi bitanguye ryari, kugeza uyu munsi kuba ari aho ageze yahereye hehe, yatanguriye hehe? Je bisanzwe icyambere kuririmba ni ingabirano, Ingabire ko navukanye. Okay. Ariko ibintu bigira igihe ubiheramo. Ego. Nkaba nararirimbye ariko burya naririmbira mu bikundi ndi mu gihugu ca Tanzania. Ego. Nararikoreye mu bikundi kuririmba nyene muri korali nk'abandi. Ego. Ariko maze gushika mu gihugu c'u Burundi cansanga gato mu vyuro w'umuziki twihwejeje muri Tanzania nta uhari. Maze gushika mu gisagara ca Bujumbura sanga hari imiziki gato mu bihe tubaye muri Tanzania atariyo twabonesha amaso kuko bisanzwe twagiye muri Tanzania bamwe twari bato. Ego. Camugangira ngo navuye muri Tanzania kugira ngo uyu muvyuro ndawukore. Yego. Niho naca nimbira gutangura ivyo bikorwa. Yego. Yego. Hanyuma umaze gushika mu Burundi kumbure muri iriya myaka technology ntabwo yari bwagwire nkuko uyu munsi bigize gute bimeze. Mbega umaze kwiyumvira ati harageze yuko nerekana ingabire Imana yampaye abantu babone ko nanje ngize gute nshoboye. Nta ntambamyi wahuye nazo kuko turazi yuko intango yama igora, ni ikintu kitoroshe vy'ukuri. Nta ntambamyi yahuye nazo, nimba warahuye nazo mbega zari intambamyi bwoko buki wavyitwayemwo gute kugira ngo uhaguruke neza na neza utangure gukora? Bisanzwe imisi yose. Ego. Ahantu hari imbono hategwa ibuye. Okay. Nico gituma igikorwa cyose Ego. mu kugitangura kigira intambara. Kigira intambara. Mu gihe uzotangura igikorwa ukabona ntigitewe ibuye. Ego. Ucureka. Nta kizoba kigira kije. Kuko bisobanuka gute? Naravuze ntigire ntangura igikorwa. Ariko bandavye ko nangana. Hariho abantu mu bino bihe. Yego. Nubwo abari umwungere wawe cyangwa umupasiteri wawe kugira ngo ucimbiro kize acakire nka nkama bigorana. Baragikoresha rya jambo ngo twebwe ngo ni babatama. Naho bisanzwe umurongozi wese niko bivuga. Umurongozi nubona n'ingabirano ziri mu bantu bacarutse. Rero ntibyoroshe ariko novuga nti jewe aho natanguriye
ntivyabaye intambamyi yego cyane nko kwishengero narimwo okay ariko navyo nta kintu na kimwe abantu ushobora kuzana ngo bagitahura uko nyene kiba kije kuko jewe imboro zanje zari zo gukorana n'abantu yego bafise ubuhinga mbona nkeneye gukoresha bo mu mashengero atandukanye neza cyane rero umva ishengero hari igihe baca bagomba kunyereka ko nokoresha abo ngaho gusa ariko nkabereka toya ndanakenera abandi mbona hari neza cyane rero urumva niyo conviction yahabaye ariko sinovuga yuko byoroshe cyane yego ariko icyatumye bica bishishikara nuko naciye nkomeza okay yego hanyuma indirimbo ya mbere mwamwe arahereye ko indirimbo yoba yitwa gute album yawe ya mbere novuga nti iyo album ya mbere ndizere ko iyo watangwe gushira habona yego indirimbo harimo indirimbo yamenyekanye atamuntu n'umwe atayimenya okay shikama shiromanga angejeje aha yego wadukurikirana yabanda acha yimenya sasa bisobanurwa gute iyo niyo album ya mbere yego aho novuga yuko ariho n'Imana yaciye imicete cyihuduma yugurura inzira rega hari abantu bibaza ngo yihuduma ngo ni kwita amazina oya hari ivyete Imana iguha rero icete Imana iguha no kuguha ikintu gituma n'umuntu mutoshobora guhura amaso ku yandi ashobora guheza giko n'umurimo wawe rero novuga yuko ariyo kashe ya mbere Imana yampaye y'ururimo bitashikama yego muyo album ariko ntiyari album y'indirimbo imwe album y'indirimbo nyinshi cyane yego yeah. Hanyuma birumvikana neza yuko uzi watahura igikorwa ugiye gukora kandi wifuza n'abantu mugomba gukorana muri album yawe ya mbere twabonye yashikama ushire amanga twarabonye warakoranye na canke wararirimbanye n'abigeme sinzi ko bamwe baraba mama batari bake kandi harimo n'abandi basore nabo nyene batari bake mbe nk'umuntu uzi ikintu wifuza gukora canke wifuza gushika abantu mukorana ibikorwa ko abantu mukorana ibikorwa nabo n'abantu bingira akamaro bobo ntibakubereye intambamye kubaronka mbe kugira ngo umuntu uvuga ati ndifuza ko woza dukorana yagomba kuba ameze gute waba umubonamo izahe ingabire canke ibikorwa vyiwe byaba bigomba kumera gute okay bisanzwe ahari ingabire yego haragaragara mu gihe nari mu muhamagaro yego duhuye n'umuntu narabona yuko bikwiye ko dukorana yego icyambere naramwumviriza kumviriza ko aho ushaka gushikana umurimo ko nawe yompeka yego kuko tuwushikanira yego ariko intambamye ikunda kuba mu bintu nk'ibyo iyo guhamagara abantu mu kintu baraza kuko haba harimo imigwi ishigera mu kuri 3 uwuje kubirunguruka uwuje ari mu kuri uwundi aje kubikritika yego rero bisobanurwa gutabo bose ikibanesha n'ikintu kimwe kubucukora ntuhagarike kuko ukoze ukadeburura yego ubuhaye ubugwi b'abantu bari baje kurunguruka n'abari baje gukritika n'abari baje gukora ibi n'ibindi rero bisobanurwa gute naraba ingabirano hanyuma apana ingabirano yonyene n'umuntu nkamwiga ko hari ibintu biri muri we kuko hariyo n'abandi bakora umurimo w'Imana mu rukuku aribo biriko baratugora icyo n'umurango yego hanyuma indirimbo zanyu zimaze kuja ahabona zaramenyekanye cyane gose je no kubivuga ati nk'indimbo naho nogarukiriza hano ati abenshi bariko barambona cyaba bumvise ndayiririmba barashobora no kuca bayibanda yako n'indimbo zamenyekanye cyane gose indirimbo zawe zimaze kuja ahabona mu makungu zikamenyekana mu gihugu amaradiyo amateleviziyo akaba arizo zivuzwa mbega Dennis cyo gihe igihugu camyakiriye gute ahaciye bamubona gute mu bijanye n'ibikorwa vyiwe yariko arakora abisobanurwa gute novuga yuko mu by'ukuri ivyabaye byoroshe yego mu vyiyumviro by'umwana w'umuntu ariko utahura ko ari Imana igukura ku cafu ikakwicarikana n'ibikomango yego kuko iwacu Nyanzarake urahavuye ukoze ikintu igisagara cyose kirakimenye intara zose ndetse n'abari mu makungu bose neza cyane ibyo si bikorwa umwana w'umuntu ashobora kwishoboza yego
ni ikintu Imana gusa yugurura nk'ikibari arizo zijya resepas ubona abantu utafise resepas ntushobora kuja mu kindi gihugu rero n'imirimo irakeneye ama resepas rero bisobanurwa gute cyabaye ikintu kiki gikoze album ya mbere nkaronka indirimbo mbona yakunzwe n'abantu bose nkaronka indirimbo siyo gusa hari indirimbo nyinshi zakunzwe igihe kimabonetse ibi biteye ubwoba abantu baravuga bati mu by'ukuri ibikorwa byawe bihabira duhezagira neza cyane rero ivyo byari ibintu byatumye ngira ingoga y'umuhigo Imana icyambere yarahezagira ibikorwa no kubihezagira bituma cengira ingoga ndabona ati kumbe uwo nakoreye nawe natetereza Imana iguhezagire cyane hanyuma turakunze kumva abantu benshi bavuga ngo vyose ngo bibonekera ku mavi ngo kuri kakarago wamye upfukama kusenga ngo vyose niho bigira niho bibonekera canke niho bironkeka ariko wewe ndumva yuko uremeza yuko n'ingabire ikora yego kandi burya ngo ni Imana ngo nayo nyene ngo ifasha ubuyifashije hari abantu benshi bafita ingabire zigize gute zitandukanye ariko usanga umuntu avuga ati jewe nzorindira igihe c'Imana canke isaha y'Imana igize gute igeze ariko ndiko ndumviriza mu mvugo zawe biragaragara neza yuko wemeza yuko ingabire y'umuntu ikora mu gihe nawe nyene agize gute ahagurutse kugira ngo yereke Imana ati Imana nanje ngaha ndiko ndakora ibisiga mpezagira abantu nka muri kano kanya bo babwira iki cyangwa bahanura je ijambo nashaka kuvuga burya nkizi ingabire zacu zahereye mu ijuru mu ijuru ni uburimvi bwa mbere profession batavuga rero si ikintu c'umujandagiro kuko abantu baciyumvira ico bituma ubona ibintu byose ngo abavuga butumwa mu ijuru nta bikorwa bazobafise ntabyo bazobafise oya ngo kuririmba ariko kuzobandana rero sobanurwa gute kugira ingabirano ni kimwe no kuba wabitahuye n'ikindi rero nk'abantu bashobora kwiyumvira ko ingabirano hari ibintu bibiri nagenda kubwira ingabirano ni ikintu Imana iba yarashize muri wowe yego rero maze kugitahura uco usenga Imana ikigufasha n'ikintu kimwe yego kuguha inkomezi no guhezagira igikorwa yego kuko nubwo byoshika hakaba umuntu avuga ati jewe ndafise ingabirano yego ariko ntayikoreshe nta bikorwa bishobora gushika nubwo ushaka gusenga utakoresha ingabirano wowe ntibikunda cyane nubwo ujya gusenga urondera ingabirano ntayironka nico bituma vuga Imana yatanze isabagire rero ibibazo bikunda kuba mwuno murimo yego abantu ntibatahura ingabire zabo uno munsi umuntu ashobora kuja mu bikorwa byo kuririmba yarakwiye kuba asha oshenge umuntu arashobora kuba pasteur no atari niyo kategori yo kuba pasteur yego yarakwiye kuba umunyakigega w'ishengero yego ariko akananga izo uba abantu bananga ama etape icyambere mwa bino bikorwa ni kumanza kumenya wowe Imana gushize muri giki burya hari abantu biba binakenewe ko nko mwishengero habana abantu bo guhimiriza abantu hari abantu burya Imana yahingabiro yo guhimiriza yego bakamenya umaze ukweza siba umaze ameza birasiba akanamugendera ariko ubu rero biragoye umuntu abonye ujya ikintu akora ashaka kukigiza tinaje kijya no gikora niho acha rero haba imburutano abantu barayishize amaso yabo batamenye izabizo neza cyane muragize neza hanyuma ubu Denislison ko turavuga ari hano mu gisagara ca Brisbane guca Australia kumbure n'abafana bigo canke abakunzi b'indirimbo ziyo bari hirya no hino batareba bizi bagire gute babimenye ariko Denis abantu benshi kugeza ubu barifuza kumenya Habari Njema kuko utangura indirimbo zawe zasohotse ku izina ry'umugwi rizwi Habari Njema ya Habari Njema ya kandi izina ryiza cyane friend ubu Denis mbege yamaze kuva mu Burundi atakino ku mugabane wa Afrika ari hano Habari Njema izobandanya bimeze gute okay muragize neza kumbaza ikibazo ciza
burya hari ikintu bita umutwe w'ikintu. Aho urabona ibi bihimba byose by'umubiri ntubona ko ari byinshi cyane gose ariko bigizwe n'umutwe cyane gose. Habari Njema ni umugwi natanguje kandi n'umugwi abantu bakuririyemo kandi wakunzwe cyane, umugwi wakunzwe yego, kandi n'umugwi abantu bakuriyemo n'abandi bahezagiriwemo cyane gose. Rero Habari Njema yarabaye inyungu ku bantu batandukanye biciye mu ngabirano, biciye no mu neza cyane. Yes, bisobanurwa gute? Habari Njema nino saho mbonye jewe wayibonye Habari Njema. Okay, kuko ikintu cyose n'umutwe ujye woboka tumutwe sinzi ko ibihimba bindi byo oya ntibikunda sawa. Rero bisobanurwa gute? Ni umugwi twabanye kandi no mugwi kuko igikorwa ntushishoboza urumwe ngo bari Yerusalemu bahuje inama n'ingingo ngo ndetse bagira basenga Imana, ariko icambere ngo bahuje inama n'iki n'ingingo ntitwatabutse ngo basenga Imana. Nomba bibiri kwitubwira tubwira ngo bahuje inama n'ingingo hanyuma mu nyuma ngo basenga Imana nkemu yaracaruruka, yego, ariko bitwereka yuko hari amasaha yaraheze badahuje inama n'ingingo yari bwururuke, bisaba ko baja hamwe bahuje inama n'ingingo basenga Imana. Natwe twaragiye hamwe ndatora bagiye baririmbyi turahuza inama n'ingingo turasenga Imana, ibikorwa bigenda neza. Yego, utumye nca mbona nca nibukana ko ikibazo kimwe abantu benshi bagize gute bambajije, kuko mu kugira ngo ndakurondere ngo tugane muri kino kiganiro hari abantu benshi bambwiye ati Inosa Denislison Brisbane ntagenda utamuha kiganiro si umuntu umwe canke habi n'abantu benshi kweri bagize gute babinsaba. Ikina ncengira gute nciye nibuka uravuze yuko umubiri ugirwa n'umutwe, kandi umutwe utagize gute butari umuntu arabura kugura kabaho, akabura kuboka kabaho, nijisha kabaho, ariko umutwe ugiye umuntu ntashobora gute ntashobora kuba. Ikinambise nibuka ntabwo ari kindi, hari abaririmbyi batari bake bari mwakorana ibikorwa muri groupe ya Habari Njema uyu munsi bari hano nk'aba Beninye, ba Sandrine, n'abandi kumbe noba ntazi, madame wawe nawe nyene ari hano muri kumwe. Mbega iki cyo bari kimenyetso cerekana yuko iyi Habari Njema igiye kubandaniza hano muri Australia. Je ndibaze ko Habari Njema ntaco tumita itabandanya naha neza cyane kumvo zuko nkuko bivuze Habari Njema batandukanye, yego, kandi batari bari ngaha batari bake. Rero ntaco buza na ntaryo umutwe wahashitse neza cyane. Iyo nenyesho nziza ndibaza abakuzi b'umuziki wa gospel hano muri Australia murabona yuko inyisha duhaye ari inyishu iduhumuriza kandi ari inyishu igize gute inezereye. Hanyuma Dennis mere nk'ubusubira inyuma gatoya, hari haheze imyaka igera nko 4 canke 5 utaboneka mu gihugu cy'u Burundi. Mbe Dennis yari hehe muri ico gihe, yari ko arakora iki? Ndibaze yuko mu Burundi benshi barambuze gato, ariko rimwe narajayo, ariko nitari kenshi. Yego, bisobanurwa gute? Nari Nairobi Kenya. Nari Nairobi Kenya, yego, kandi ntari mu mirimo gusa urumva hari abantu bo baba bakeneye kuguma babona bishasha. Yego, aho naje ndimo baba bakeneye kuguma babona bishasha. Ariko urazi ikintu cyose umuntu aragihe urutonde niko bimeze. Rero iyo bitevye murabirindira. Yego, ariko ndibaze mu minsi heze niho natangura kuko nari mu yandi mabanga. Ariko ayo mabanga narimwo nayo yarakenewe. Yego, nayo yarakenewe. Ahubwo yarakenewe cyane gose kugira ahubwo muzoce mushishikara mubona bikuru binarutana bimwe mwabonye. Amina. Ego, hanyuma kumbe twagize gute tutarandiriye cyane, reka tuve muri kahise ubu natuze muri mu vyubu. Dennis, indege yagushikanye hano mu gihugu ca Australia. Ndibaza ni igihugu abantu benshi bifuza kuba boga gute kuba bobamwo. Za Canada turazumva, za Amerika, za Norvege n'ahandi, ariko niyo uganiye n'abantu benshi bahuzokumva gaho tuzokumva bakubwira ati Australia ukungene tuyumva n'igihugu ciza kandi ko bimeze.
Dennis afise imigambi miki agiye kurangurira muri kino gihugu ca Australia eka ndetse vuba atari kera nizahe ndota afise yifuza gushika ko bidatevye bisanzwe jewe ndi umukozi w'Imana cyane gose kandi Imana yashizemo ingabirano ego zishobora no gufasha abandi hari ibintu bita shuja nini shuja wa Bwana okay isobanurwa gute genda kandi umurimo principal w'iwanje urazwe neza cyane kubw'ivyo paye hekura ibintu uzokora yego irivuga ubutumwa bwo rishishikare na zaidi kuko Bibiri iravuga ngo nimajya mugahaga ntimuzibakire muze mwajya Imana no kuyihimbaza muziki harabaca bavuga ngo reka tumurindire haba barankurikira ngo reka tumurindire yego urumva jewe ndavuga ukuriga yego ariko ni sawa kurindira nabyo ni byiza yego ko kurindira urabona iki ukabona canke witonza mbere witonza yego urumva kandi urumva abo bavuze ngo reka tumurindire bose saba rindiriye ngo byiza navuga ngo reka ngo hari n'abanira kunanirwa ngo ngo baraza n'imiriro bavuye muri Afrika okay hanyuma rero warwa gute yego mpande kuri ibintu binini aho napanze nuko hari gikundi kigiye gitangure vuba cy'abaririmbyi bashobora kuva mu estate atandukanye iryo ni tangazo rikomeye kizobera mu estate atandukanye rero nashaka kubivuga ku mugaragaro neza cyane abanye ni gukurikirana bavyumve yego iyi Brisbane ni hagati ya estate na PF na Sydney na Adelaide n'ahandi twimve yuko ico twovuga icicaro cohuza abo bantu mu buryo twoba twose abarinzi bava muri ibyo bice co kizobera ngaha Brisbane okay aho tugomba gutangura no kucugura ku mugaragaro abantu bafise ingabirano abanirimbyi baye badukurikirana aho bavyumva iryo tangazo rirabaraba ku buryo tuzogishaka umugaragaro tuzokora tamasha nini yo kukigaragaza kugira ngo gitangure ku mugaragaro no guhimbaza Imana gutazira Imana kandi misyo twebwe Imana twebwe nkaje ku ruhande rw'iwanje simapfe mvugira abandi Imana nta mahera insaba Imana ichinsaba ni kintu kimwe gusa sifa na utukufu amina vimurudie yeye ameketi katikati ya sifa rero bisobanurwa gute vuba ndibaze ukunyene tubikoze bizoca ku nyamakuru yewe ngende muzomenya ibikorwa byateguwe ico ikorane mwiko muratekanya ko kizomara iminsi ngahe oya azoba ari concert y'umunsi umwe y'umunsi umwe ariko izotangura mu masaha meza ku buryo n'ibikuri ndetse by'abaririmbyi bizoba biraho bikora ikintu bikagaragaza ikintu bikagaragaza ingabirano zabo kuko ni ikintu ciza cyane hari ibintu usanga abantu turabona abantu menga Afrika nibo bakora cyane rero umva asanga nivyo tuhaye turakurikirana cyane harakwiye ko n'Abafrika barabe ibikorwa bizima bihe birakorekera neza cyane yego hanyuma mbe hano muri hose muhamaze ikiringo kingana gute ukwezi kumwe n'amahinga tu yego ukwezi kumwe wewe muri uko kwezi uhamaze ndumva ntabwo abaye kakanyoni kataguruka ahubwo washitse uguruka kugira ngo umenye iyo bweze muri ico kiringo cyo ukwezi umaze hano ndizera neza ko hariho amashengero atari makumaze kwinjiramo kuko natwo bishaka ndizeye yuko hariho benshi abigusaba ati ingwino tubwira ubutumwa inguno uturirimbe twako indimbo zawe ibintu nk'ivyo umuziki gospel muri community yacu y'abarundi mu kiringo umaze hano muri Australia wasanze umeze gute bisanzwe kubera ntarateba kuvyo maze kubona kuvyo maze ntarateba ngaha yego hari ibyo ntarabona neza ariko nibaze ko umuziki ufise igikokwa yego ubona buri hehe ico nabonye nturi hagufi uri ahantu mu by'ukuri hakwiye umungano ukomeye cyane yego mu ngano iki kintu mpanda kivuga abantu banyumvize ki mu makini yego gushira hamwe niryo terambere cyane go
ushira hamwe niryo terambere yego baze baguhenda jewe nimba no munsi Denislison kira ahantu hose usanga iryo zina sinari kubikora ndumwe ijya Habari Njema nyene wavuze ni nteruye kandi nuko wahangayitse ngacumuka kandi nabo kugira ndabarombe napize jasho ariko nabo kushiki wanje nabo bambere mugisha kubera bambere ibaraka kuko umurimo nakora wasaba abantu yego wasaba abantu cyo gituma Imana ivuga iti manza mukundane mwebwe nyene kuri mwebwe kuko jewe nta muntu arabona Imana ku maso burya Imana ni wewe duhuye ni we Imana ikoresha ubundi ya mu bikorwa yego ngabisaba ngo gute ikintu cyose n'abantu yego munyishuye neza cyane hanyuma ngaruka inyuma gato kubijanye na concert mwiko mwatubwira mwiko murategura hano muri Australia kumbure kimwe mu bintu we mushasha wo utarabona intambamye dukunda guhura nazo ni intambamye z'amashengero amashengero kutumvikana ugasanga nk'akaro nkawe uri pastor urongoye ishengero kanaka nanje ndongoye irindi ntabwo tugyaute ntabwo twumvikana akaro ugasanga wewe naho ugira igiteramo canke igikorane jewe sinshobora kucitaba canke nduke n'abaririmbyi nsanzwe ndongoye bakora mu ishengero ryanje mbega komite ijejwe gutegura iyi concert mwaricaye hamwe muraraba kino kibazo ntikizova kibabera intamba myotuma iyi concert agenda nkuko mwari muyifuza nimba naho mwaravyitegereje ko mukabirabira hamwe nizahe nzira muzokoresha kugira ngo abaririmbyi canke abantu bari hirya no hino baze bitabana iyo concert baze bayitabane apeti nyinshi bumva yuko bagomba kuyitaba vy'ukuri mu vy'ukuri co novuga coco intambamyi zamaho ntizibura mashengero yego kandi novuga yuko ni ibintu bibabaje cyane gose yes aho abantu dukorera umugabo umwe tutogenderanira hajewe nashaka kubivuga kama mutumishi wa Mungu neza cyane mu by'ukuri nimba hari umukozi w'Imana yoba kirimo aho kana sha nahinduka okay kuko bizotugora cyane uko ureze abana niko bakura yego duha turongora ibikorwa by'Imana uko sha generation yejo nayo izocikora ibiki bizoca bigorana mu by'ukuri nimba hari umuntu yoba agifisa akantu ahubwo hari hakwiye hari ibintu bita inani yego nko mu Burundi hari ibintu inani z'amashengero ugasanga kira shengero bahakoranye urunani uyu mugwanizi tugwanya ntimwibaze ngo arakina nico gituma hagize umuha kanyuko arabavuruga arabavuruga yego hanyuma kandi hano muri wose abivanye n'ico kibazo aco nyishuye yego bacuvuga ati none mwebwe mukoresha iki ko hariho endapo abato babumvikana yego mu by'ukuri igihe kuko acimana yo bacimana ujya kiragoye cyane gose ni wakikora uraba ngo ujya muntu waragishikiye cyane nagishigikiye ntacu uzokora ahubwo Yesu haza abantu bariruka wewe ngo sobananye ko ngo bahaye bakurondera agize reka basha mwe hakagira ibyo bintu subira yo mupfuye mama na papa naba turi kumwe rero concert twokora bajya bazogaragara muri concert nibo tuzokwakira niba Imana izobitigizene ituzaniye yego neza cyane unyishuye neza aho kandi vyonge ndibaza no gusenga ni kuyisengera cyane gose ko satani ngo numwanse w'ivyiza hanyuma Mr Dennis hano muri wose atavisa baririmbyi benshi afise ingabire zitandukanye aribo kandi bivanye na kino kibazo nyene cyo kutumvikana kw'amashengero kuko uzosanga nk'akarorero umuririmbyi asengera muri no shengero afite ingabire nziza kandi vraiment araririmba abantu bagahezagirwa ariko uyu muntu kazosanga ntashobora kugenda ngo ubutumwa aje kubuvugira hariya muri indi shengero kubera nyene kagasembwa turiko turavuga ariko kandi bano baririmbyi biragaragara neza yuko barushiriza kwiyongera ariko muri uko kwiyongera abenshi bakomeza gucika intege niyahe mpanuro wobaha canke niyahe jambo ry'indemeshanyo uwo bwano baririmbyi bariko baracika intege kubw'intambara z'amashengero akino gihe je ndibaze yuko icambere nohera ku mashengero yego mu by'ukuri hari ibintu bita kurera gakura iyo utarera gakura
ntubura umuvyeyi ntuba wibaruka yego ino sani mba ndi ngaha ndi ambassadeur w'ishengero ryandeze iyo rinzibira ikavuga ati cara ngaha ntihagire ico ukora mbega wareswe n'ishengero ryaye ntagize gute Anglican okay Anglican yego gusa mu gihe ibikorwa byanje maze kumenyekana benshi bari bazi ngo ndumwezebu yego ndayibuze kuko benshi bari gutamba nk'umweze nivyo bari babereye oya ico cava kuki hari ibintu abantu bamaze gufata Tanzania baja mu Burundi kuko amakwa wasanga amakwaya barimbi benshi arabahezebu kandi abahezebu bari abantu bafise bidi yo kuririmba rero umuntu wese nubwo yaba ari umukatolika aririmbye baca bavuga turi mwezebu ariko je ishengero ryandeze ni Anglican urumva rero sobanura gute iyo rinzibira sinashika kwiza indoto noneho ko ritanzibiye nashitse kwa bino bikorwa ndizere ko ibi bikorwa bitafashije umwe canke babiri ndetse ntibyafashije abo umwishengero ry'iwanje gusa byafashije abantu bose batandukanye mu mpande zose sinezise rero bisobanurwa gute novuga ingabirano mu by'ukuri ndasabye amashengero yego rera ingabirano ubonye ingabirano y'umuntu ari mu ishengero iye freedom ikore yego ijya ngabirano irafise agaciro gakomeye wanashima no kwishengero yikuriyemo kuko ni wayirekura igakora wewe jo ni uzobona ati kumbi yo ndayizibira byari kugorana rero bisobanurwa gute mu by'ukuri yego nimba ivyo bintu byaba bikiriho je novuga yuko abarongozi ahubwo bakwiye kuraba n'izindi ngabirano ziri inyuma mu ishengero urumva bakazirera bakanazirekura zigakora ibikorwa urumva uburongozi ni kijya kintu uzopandikiza mu muntu cyari hasi kikagira kwirevo uburongozi s'amategeko menshi oya ahubwo uburongozi nuko umuntu yoza afise ari gaha mu ingabirano ejo ikazobigeze ku yindi etape umuntu yoza ari umu evangelist mu ishengero ejo agakura akagira no kwirevo mubona ko akwiye gusigwa amavuta akaba umukozi w'Imana akaba umupasiteri iyo ubwo nibwo bita uburongozi yego ariko ndizere ko uburongozi atari uko notegeka cyane no kwekana ko ntegeze cyane ariyo mitu uburongozi abo uburongozi nuko abo ndongoye ejo bamwe zokumva baheba ahubwo bavuye ngaha bakaje mu kindi kibanza zokumva bakoranije abantu bari mwivuga butumwa abandi bari ko bararirimba bambwira ngo furanisha sigaye akora neza ubwo nibwo burongozi nizera ko Imana yo bishigikira neza cyane yego nshuti bakundwa mwebwe rero murushiriza kudukurikirana murumva yuko Dennis asaba cyane intambara ko iri mu mashengero yohagarara kandi akavuga ati ntucike intege uko biri kose kora kuko hatabakuvuma n'abagutera amabuye umenye ko igikorwa cyawe Imana izoba itakizi. Dennis ngiye kukubaza ikibazo kijanye kumbe n'indirimbo muri no minsi turiko turabona ugira gute ushira ahabona nkaza ambaza Imana niyi yindi uherutse gushira iyambere ukore hano muri ntuze muri Australia yego abafana benshi bawe baravuga ati Dennis yarahindutse ati kandi impamvu yahindutse ntakiri wa wundi ati witegereje ukaraba mu nyambaro kumbure no mu ntambo no mwiririmba giwe kandetse ati Dennis ari kunge naboneka na nkukumenga yarahindutse gata mu bintu bijanye n'intuze ye niririmba nivyo Dennis yarahindutse oya urumva ngize kira muntu wese afise ukwakira uraza abantu yego abantu ujya kugira ukora ikintu yego umuntu ntayikomante ko kuko twe turakeneye abantu bakomanta ibi ni ivyiza bashire ahubwo je wanashima n'abamugana bindo bakunda okay ahubwo ndakunda abantu uranabasenga abantu baca bancafuza kuko bajya nibo bafanzi banje beza muraba mwumva birenge nimwe mu barigwa je urabona ngo igikorwa nkabura abantu numva bavuga ha bakavuga nabi nturyoherwa cyasubira kaze bari igikorwa kizoshika uko biri kose arimo rero sobanura gute aho ngombe kuvuga abantu igikorwa bashoboye kirekire sugushigikira no kurabihinduka je ndibaza yuko nari maze igihe kidogo ntarekura inuzeni ariko ndibaza ibikorwa by'iwanje
muri ibi nyene tugiye tutangure gukora bazovyitabira bazobona ahubwo ku muziki wanje ari wawe wateye ahubwo apana wawundi wateye intambwe yego okay hanyuma ndashaka kubaza ati mugore wawe uramukunda ukambwira pegome ndamukunda hanyuma ndakubaje ati none kumukunda kwe gutomuhera inyishu ishobora kugora kandi ishobora kugora benshi ariko inyishu ni sinshaka kumuheba kubera ngize gute ndamukunda muri aya makomante canke na bino bibaza abafana bawe bari hirya no hino bagira gute babaza vyumvikana yuko baryohewe n'ingoma n'amajambo n'umuziki wa Habari Njema kuko benshi nkazashikama muri kuragiririmba nabo uri mu modoka mvumenga n'ijuru rirugurutse ko n'indirimbo zirimwe amavuta nibo zigize akandi benshi avuga ati Denis yarahinduye indirimbo sizazi katwaronka amakorasi twaragira ukunuko Denis nimba atari bange kubera iki ijya ngoma ya Habari Njema atari yabandanije okay je nashaka kuvuga ikintu kimwe nashaka kubwira abantu bahe baradukurikirana yego hari ibintu nk'ubu binejeje cyane abantu no kwambara baraguharura cyane go niko bimaze none Imana yameze ngiye nkaba nambaye agasuti keza babinzitse Yesu yarishuye kandi Yesu yarishuye banzitse gushonesha agasuti keza urumva none bashaka ko urumva mu manamba ipantaro urumva hari ibintu hari amazingira tubamo tukakora akaba ari amazingira akomeye agoye kandi tukayakora nk'umurimo yego rero kubera ntibyosobanura nimba Imana yo bihindura amateka ko ipantaro nayo nambaye muri 2007 ariyo noca nambara ubu none bagomba bansubize muri 2007 abo bantu we umva atari kakagwi nkunda kajya ni kakagwi nkunda ako kaba gakenewe bisobanurwa gute umudiho nuko gusa naramaze ibihe kujya wayivuze yego ntarekura ibikorwa ariko je ubu uburinzi ngeze ko simparura bijya bobo bashaka gusa mimi mwana muziki wa kimataifa ubonye indirimbo mpaye ndakora uzumvirije zirafise ubundi buhinga kumuhinga ariko nabajya sindabibagira yego ubu nzobaha bose ariko sishaka kuhabamwe gusa gomba guhereza bose shaka guhaba baronke ngiye no mu bandi baronke kuko nibaze nko muri Nairobi hariho style wasanga dukoresha yego kandi utayikoresha byaca bikugora hari imidiho igihugu cyose kigira utamaduni wacu rero sobanura gute utegerezwa kwiyakitiva aho ugeze hose uri umukozi w'Imana yahaye igipaji aho cyose Yesu ashitse mu baki yaba muki yakenda uko nyine yararaba karengene kameze ariko ntitwobibagira kuko n'abafanzi bacu nito bindi bikoko tuzobibandaza ibyo bakunda ariko rero nanje ndafise iharakati ndimo nabijya nzotegezwa kubaha n'ibindi ndabahe n'abandi babonke hari ukuntu bose atawuzobura icyakwe kuronka okay ego hanyuma kumbure nkiri ngaho nyene umuco ko umuntu hajya n'ikintu gikomeye turazi neza nabiya yuko itubwira ngo niyo mwaje mu mahanga ngo ntimuze mugire gute ngo ntimuze mwifatanye n'ingeso zabo gute muzosanganye ikintu c'ipantaro ku bantu babigeme canke abagore mu muco wacu w'ikirundi turazi neza by'ukuri yuko ari ikintu kitakigwa neza niyo babonye umwigeme canke umuntu w'umugore yambaye ipantaro bavuga ngo ugiye atayibanga ngo ntakiri wa wundi canke ngo no kugwa yaragize gute yaraguye wewe mu ndirimbo zatugira gute nk'indimbo akoreye Nairobi twarabonye ko akoranye n'abigeme canke mama bari bagize gute bambaye ipantaro mbe Denis iyo hagize ugira gute gukora igikorwa c'Imana woba wiyumvira umuco wawe canke igihugu cavamo ivyo c'Imana nivyo abantu bacu bemera canke batagira gute batemera nimba ugira gute nimba hariho iyindi sanse canke ininza wowe ugize gute uba ubitahuramo ni kubera ko umuririmbyi akomeye nkawe woshobora gufata ikintu kitajanye n'umuco
w'iwacu canke wabo uvamwo bagira gute bemera bavuga ati jewe ngiye kugikora kandi Imana izogihezagira ni yahe mpamvu ibigutera kugira ngo nababa gutahura nabi canke avuga ati Denis bana uyibere mu miziki kuna kuriye bagire gute bataha kuko ijambo ry'Imana avuga ngo abantu banje ngo bishwe no kutamenya hari abantu bashaka babibona kujya kibaza ngo wewe ngo kwaba guhinduka kumenya abamahera menshi cyangwa yarataye umurongo ngo atinzira ibintu nk'ibyo ariko ugasanga abo bantu babitahurwa kubera bataronse umuntu agira gute abatahuza wo babwira iki nico kintu ngo kivuga kwiki je cyambere nagiye mvuge abantu bo kwambara imico yo mu mutima cyambere ushatse kuvuga yuko Imana iraba umutima cyambere ngire mvuge ege ikintu cishi ibikorwa vy'Imana mwa bino bihe abantu ntibambaye mu mitima abantu ntibambaye mu mitima ariko gituma usanga ino saha umuntu akurabisha amaso amaze kurabisha amaso akavuga ati uyu muntu yambaye uko akagushira urubanza kuvya arabishije amaso yego ariko gituma usanga kuko muri Bibiliya hari ahantu handitse no havuga mu Giswahili ngo acheni magugu na ngano vikuwe pamoja umugani w'ufunururo hadi siku ile ageze umunsi wo kwimbura ubu rero ndababwire abantu bose barabaye Yesu bose ni ba Yesu aha mwisi yego bahaye bakora akazi batashizwemo Bibiliya yonyine tugiye ngo acheni magugu na ngano vikuwe pamoja hadi siku ile umviriza nakubwira ikintu kimwe ni wabona umuntu aje yambaye impuzu itamukuye mu ishengero wewe kucashika ugacumwigisha ntacu uzobukora ijuru ahubwo kuzomureka akazokwitora ikosa abonye agumaze wenyene yambaye kujya akazoteba gahinduka ntuzobushoboye umurimo ariko kuzomubona ngo abaje mwambaye kubashaho ngo murago mbega theology ubu abantu biga bazigira sinzi nanje ndatanga theology zo kurera bazigira ico turondera ba inzantama zimwe none uzoguma wigisha umuntu azerafashe umurongo n'ishengero ryawe yahashinze uburimbi urumva kugeza ryari ahubwo dukwiye kuraba bajya abantu unabonye n'umuntu aje afise ni dread ugacumwegera aho umwiyegereza uwo munsi wa mbere ntumubwire ngo genda ukuri ivyo bintu so chavuga ati uyu muntu ahubwo nta nkunda ariko azoza gatatu abone mu ishengero rizima nta wundi afise dread irigira kanozo zobona aje yabikuye aho rero uri umungere mwijuru zo wandikishije rero sobanura gute nejo nubundi muno murimo abantu bareke kuguma bakora ibikorwa batahawe hari abantu bibaza ngo bazoharurirwa ngo ivyo bagiye barakora hari n'abandi bantu Imana ifitiye kese we Imana yavuze ati acheni magugu na ngano vikuwe pamoja hadi siku ile nawe uciruje muri ico gikorwa utangwe kwirukana intama zimwe zasanzaye zimwe ziri hariya we numva ko ufise kese n'Imana cyane gose rero bisobanura ngo ngomvye kukwishura kuri kijya kintu yego ngo ababonye ngo hariho umumama babonye ngo ameze kunuku ni byiza ko abantu bambara amapantaro batazi Yesu babona ko hari umuntu yambaye ipantaro ahimbaza Yesu bakazoca baza mwishengero hama begeye buke mu nyuma bazogirane bazohinduka hari umuntu urumva hari umuntu avuga ati jenge kwishengero nambaye ipantaro bazoca banyirukana ariko abonye video ari umuntu harimo menga yabazoca avuga ati reka nzoja kwishengero ntibazonyirukana amaze kuza gatatu kane gatanu mu nyuma zoyikura yambare nk'abandi iyo niyo Imana yaduhaye ariko siyo turakora hanyuma ijambo ry'Imana rivuga ngo ntihakagire ngo izina mukobwa ngo yambarana n'izina muhungu ngo ukoze ibisa n'ivyo ngo azabaye ngo kizira ngo imbere y'Imana abarundi rebe yumvira ko kwambara ipantaro ari icaha ku muntu w'umugore cyangwa ku muntu w'umwigeme abishimikije iryo jambo benshi bavuga ngo ni jambo ngo riri mu isezerano rya kera Denis wewe bisa nkuko uri ijwi ry'Uburundi kuko ubutazi yuko mu Burundi hari abarinzi bakomeye nka bakamikazi ndimbo zazi uyu munsi giye ko usanga zima vyuzi bihumbi jana ba Alivera ba Irakoze yasa n'abandi benshi bagize gute batandukanye abantu biyumvira uko abantu biyumvira na cyane umuco wacu w'intuze w'ikirundi ijambo rimwe bo babwira mu ntuze cyangwa jambo make bo babwira vraiment
kugira ngo bumve nk'umuntu yakoze kuva kabuyizi cuye igikorwa cyo burimvya gitahura atagikekeranye n'iryahe muntu w'Imana. Jesho no vuga n'ikintu kimwe. Ego. Hari ibintu bibiri, hari ikintu bita umuco. Acho bita mu Kiswahili utamaduni. Okay. Alicho na Biblia ngo byose twagizene ivuga ngo iki ngo byose turabyemera gukora ariko bikora niko bivuga ngo ariko siko byose ari byiza ugera no umuntu ataritahura akibona ko yo bikora ntituvuge menshi tuvuge make yego ariko kujya umuntu azayitura yahuye yego urumva duce tuvuga duti ugera atahura ati byose sibyo byo ntitukwiye kubikora yego rero aho umuntu kukwishura bitubutse bisobanura gute jewe sinompagara ku nyambaro sinompagara ku biki n'ibiki nigo jambo cye nishura kuko sivyo bikuru ico nimba twohagarara kuri ico yego hari abantu bambariye ku bibazo bambaye neza wanashima bambaye nk'aba n'amakanzu yamanutse ari hasi imvutano aribo bahe batubira amashengero kabisa hari abantu bambara amasuta ahubwo ameze neza ku buryo nambaye ntibaca bambwiye ati irakubanye gatonya ajya yagutse haribo baturiye abantu atamumvuka mabi Nje cyuma ndavuga abantu bo kwambarira ahubwo mu mutima yego kugira ijya mitima yonyine ice yubaka n'ibyo hanze yego murakoze hanyuma Denise turiko twarangiza ikiganiro cacu tuganiye byinshi kandi vyiza mfise kwizera yuko n'abantu bariko baradukurikirana ivy'ukuri atari waririye ku ndambi ntihabuze namwe canke abiri agira gute akura ngomba nkubaze kubijanye n'izina rya maguru kuva kakwanje tuzi yukuri Dennis ariko mbe iri maguru ryavuye hembe n'izina rya gikirundi vy'ukuri canke n'izina ry'irikaze hano kanaka urumva nta muntu yovuga izina atari igihugu okay gusa urumva kijya gihe mwamenyayo kuko ariyo nashira ku masipi okay urumva wari kunyegera yacha amaze ati none amazina yawe nangahe rero maguru ni izina ry'iwanje rero ni byiza rero amazina uko ubu yafise byiza ko yose bayamenye yego rero namaguru ni mu mazina yiwanje ahubwo warankurikira unashatse nyita maguru ni sawa neza yego okay hanyuma kubafana bawe baba bari kwadukurikana bari muri za Amerika za Norvege Canada n'ahandi ubwashitse muri Australia aho ushobora kwirukanga ukaronka iyo kikende ukagira go tukagiro mbe nk'abantu bari muri Amerika baba bimirije kubona vuba ndafise urugendo rwo kuja muri Amerika ufite urugendo kuja muri Amerika yego ndafise urugendo rwo kuja muri Amerika ndafise urugendo rwo kuja muri Norvege wow okay rero bisobanurwa gute n'umurimo uzogera mu gikorwa c'Imana canke ni gikorwa c'Imana okay nzogendera mu gikorwa c'Imana cengaruka yego nzogenda nkore hanyuma cengaruka neza cyane kuko urumva jewe bisanzwe uvuga butuma giwanje sicyo mu kibanza kimwe nivuga butuma rikora ku bantu batandukanye mu ngo zose rero hose barangenera yego hanyuma ndibaze yuko ibyo ni gikorwa twambariwe neza cyane yego mbega turiko twarangiza ikiganiro cacu ubu Denise abarizwa mw'iryahe dini n'iryahe shengero yinjirira ku bantu bamukina bavuga ati ngo kuja muri ryasho bwa mbone wa muririnzi wacu rurangira ngo shagi komangoma Denise abarizwa kuri address ya no shengero kwa umutima cyangwa mbajije aho yinjirira aho winjirira yego je bisanzwe hari kibazo no kwishura ubunyene okay kuko nibaze niyo nishika muri Australia wamaze wavuze ko mumaze ukwezi kumwe konye yego rero hari ibibazo tuzogera turakurikirana ikindi gihe ubundi munsi tuzokora ikiganiro umuntu yamaze kubona wamaze gutekana umuntu yatekanye aca bahugwegeranyo gose iyo bayita evaluation ntiharagira evaluation ndacariko ndasunganye ndashaka nababwira nti je ukeneye aho usanga kuko nazi umuntu wese agire address aho yinjiye n'abantu baba dukurikirana nimbura umunyengabire
nimba usanzwe ukora igikorwa c'Imana gira adresse yego gira adresse gira ishengero ryawe gusa ibihagije nababwishengero byandeze ko yandika yego mwari tubari hajya gusa kijya naco ni kizima amajambo nari navuze hanyuma y'ishengero ryandeze nabaye mu evangeliste umuririmbyi Imana irahikibari ibikorwa birakurikirana hirya no hino urumva bisobanurwa gute ibisigaye nzoba bazomenya bibaza ibintu by'iwanje birananyaruka no kugenda bazomenya nzoba yego bazobimenya yego hanyuma kandi hariho nk'abantu kumbure uyu munsi babifuza kumenya ibikorwa byabishasha bigira gutaho bikurikiranirwa kuko tugerageje kuraba indirimbo zawe cyane cyane nk'izo wahereye ku bwambe tuja tuzibona ku macana gize gutandukanye haba ari YouTube Facebook mbega Denislison yamaze kugira umurongo wiwe bwite aho uyu munsi abafana bose bamukena avuga ati tuja kuri iyi cani ho Denislison gaje tumurongo nimbi hari uyitubwiye kugira ngo noneho no gusubscribing abasubscribing kugira ngo bamenye ko wongeye guhaguruka ko mbere yo bihari aho ibikorwa byawe bishobora kuba bigira gute biboneka abantu no kwandika maguru officiel cyangwa kwandika maguru official okay bisobanurwa aho official mu Congereza maguru official mu Congereza cyangwa kwandika maguru uko nyene officiel mu France yego murakoze cyane hanyuma Denis imbere yuko tukumbe tugiye gute dusezera abakunzi bacu bariko baradukurikirana reka ndaguhe akanya gatoya kugira ngo ubwire ijambo rya nyuma ry'impanuro canke indemeshanyo ubwiye abaririmbyi bagenzi bawe bose bari hirya no hino bari hano muri Australia bari muri Amerika bimirije kugenda canke za Norvege ubabwira ijambo rya nyuma hanyuma tuce tubona gusezana muri kino gihano cacu ijwi ry'abiwacu hanyuma icambere turabashimiye kubadukurikiranye kuva dutangwa ikiganiro yego dizere ko twaganiriye ibintu bizima kandi ibintu umuntu wari we wese ashobora kuba hari ico yakiye yego muri ivyo kufise ugutwi kumva hanyuma tukaba icambere abaririmbyi tubateye intege yego ntutinye ibigutera n'ibikudurumbanya hagararira ingabire Imana yaguhaye yego kuko mwauno murimo utagwanijwe ntushobora gukomera nta naho ushobora gushika rero nkaba nteye intege abantu usanga barahagarikije ingabirano yatsitajwe n'umuntu no tsitazwa n'umuntu biratuma uhagarika ingabire abari yabambi abagutsitaza ahubwo byaye bikoye ko bagwirirana kugira bagukomeze ubandanye umurimo ushika ahantu uzoronka igishinga ntara ibikorwa byose bigira igishinga ntara norokene kuririmba uzogera ahantu Imana gushikana ahantu atagishinga ntawe ufise cyakene kuba umukozi w'Imana uzokora umurimo ugenda straight atamuzo uzovuga ati je hari icyo naciyemo Mungu uketi katikati ya sifa ni ushuhuda na ushuhuda ni Paulo lipitia haja waciye ibintu bigakomera bigagirana yo kubwivyo ndabateye intege no gukora umurimo haba ndabasavye kugirananira urunani yes kugirananira urunani Yesu ntazoga dusanga umuririmbyi umwe ari hariya uwundi ari umukozi w'Imana umwe ari hariya uwundi ari hariya bizobigora aho tuzohava twisanga bamwe twaraducira imanza bari mu isi hariho badutanze yego hari twabonekana ko twe turi n'ivyo bikorwa so ibintu bibabaje rero turabasavye umuntu wari we wese mu murimo Imana yamuhaye awuhagararire awugwanirire awushigikire ntuti ibintu impunda n'ubuzo nyinshi ibihinda urumva ntibitume wirukanga nijyaje munavuga yego jewe nubwo wombi ati twumvise maguru canke Denislison ngaha bimeze kunukunukunuku ntabwo yanisa atuzogenda umbarize n'ahandi bavuga iyo nkuru ucumbarire yo zijya kona umunsi Imana ikene kugaragaza icyayo kindi yego bajya nyene ni usanga bahe baravuga bati karibu mutama neza cyane karibu mutama kandi urabe igitego abakugwanije Imana ikwishura bakwita mutama nabaga bakaguhashika niyo ngo so Denislison turabashimiye cyane gose ku mwanya mwafashe
mukitaba kamo kacu reka tuvuga ati Imana ibaharure ko nko kugororoka. Amen. Hanyuma nshuti mwese bakundwa mwariko muradukurikirana, ni hano ikiganiro cacu kigarukiye cyo kuri uyu munsi. Murumvise ko tuganiye byinshi kandi byiza kanizeye ko bigiye kubaka imitima ya benshi. Denislison aravuga ati ziratontoma ariko ntabwo zijyana. Wewe re muririmbyi wicaranye ingabire Imana yaguhaye ariko ukaba utari kurayikoresha, uyu munsi arasaba shimise cyane ati haguruka ukore kuko bataguteye amabuye, batakuvumye, batakuvuze nabi, umenye ko igikorwa cyawe Imana kwimenya izoba itakiza. Ati kandi utahure neza yuko abo bakuvuma kandi bakuvuga nabi ejo aribo bazogaruka gukunda ibikorwa byawe banaguhezaga kuvuga neza mu mahanga. Arabandanya kandi asaba avuga ati tugiriranire ubumwe, tugiyane urukundo. Eka ndetse ntiyagarukirije ngaho gusa, yanavuze ati n'abayobozi barongoye amashingiro bazi yuko bariko barica ingabire z'abandi bantu, nabo nyene yabasavye bahanura cyane gose ashimitse avuga ati nibikubita gashi yamara bagaruke maze nuko bakore mu mpwemu no mukuri, basubire gukora ibikorwa by'ukuri Imana data wa twese iri mu ijuru igira gute idusaba. Reka dufate kano kanya ubugira kandi ko kubashimira mwe mwese mwadukurikiranye, twongera kandi tubasaba yuko mutokwibagira kudukurikirana kuri wa murongo wacu wa Umoja Groupe Osfari, kubataragira subscribe mudufate mu mugongo mukubikora, eka ndetse mutumenyeshe no kungena ibikorwa byacu mu vyakira canke mubibona mukoreje bwa byo bwo kwandika twita comment canke commentaire. Ibisigaye cyari Ikiganiro Ijwi ry'abiwacu musanzwe mutegurirwa mukongera mugashikirizwa nanje Innocent. Turabashimiye turabakenguruke mwese mwafashanya akanja ko kudukurikirana. Reka rero turangize tuvuga ati amahoro, imbabazi, urukundo n'imigisha eva ku Mana birushirize kubana namwe mwese mwarahezagiwe. Najua unapitia mengi ya kukutisha, ya kukuogopesha, mwenzangu najua hilo. Majaribu ni mengi, usivunjike moyo, Bwana yupo, jipe moyo. Jipe moyo, ndugu yangu, mbele ni pazuri, usife moyo. Jipe moyo, ndugu yangu, mbele ni pazuri, usife moyo. Achana na machungu ya kila siku, maisha yako yako mikononi mwake. Jipe moyo, achana na machungu ya kila siku, maisha yako yako mikononi mwake. Vumilia.